Ikinyamakuru Isomo kirabazwa n'abantu muzinduka mukagorobeza mwiyaburisha ivyanditswe na Pacifique Ninahazwe na King Umurundi, aho bigaragara ko bafise ibifobagane bibaha insaku ngo n'amakuru. Uwo Chimamanda umukozi bararuhiga kumviriza ivyo avuga ntaho bitaniye no guhemukira igihugu. Nubwo bafashwe mu mugongo na leta y'u Rwanda irongowe na Paul Kagame alias Bararuhiga, ivyo bakora vyose ubu vyabaye impfagusa kuko abarundi n'amakungu barabahinyuye. Mwaramutse canke mwiriwe mu bose mudukurikirana kuri Isomo TV. Nyanka Burundi, ibifobagane canke tubiti ipfamutima. Kuva muri 2015 igihe ihirikwa ry'ubutegetsi riburijemwo, umwansi ntiyaciye azinga ibirago. Aho kuzinga ibirago ahubwo yahisemo gutsimbataza ubuhemu. Wa wundi ati naho isi yokugwaho, satani ntiyumva amasakaramentu. Itegereze neza tujane twumva ibintu kumwe. Igihe wa mugabo amaze guhimba ntawe yimena niwe yavuze ati muzobumba tumena. Iryo jambo ribi kandi ryageragejwe mu buzima nka bwose bw'igihugu, ryahawe nka mapu y'umwansi aho abayoboke bayo batigera bashima ikintu na kimwe ciza cakozwe mu gihugu. Ikinyamakuru c'abenegihugu Isomo kiragaruka ahanini ku makuru avugwa, yandikwa canke ashikirizwa mu mbuga nyagiro. Ibi tubabwira vyavuzwe kuva kera umugambwe CNDD-FDD ugishika ku butegetsi, kuko ancien système intwaro ya Ryogora nkwereke canke bamwe bagiye batwicayeko barasizeho abana bigishije guhakana iciza no kumva ko icera cirabura. Uwo mugwi w'Inyanka Burundi ugizwe n'abahenda leta ko bari ku kivi, ukagirwa n'abandi bazinduka barakwiragiza ibinyoma n'ibihuha vyavuzwe n'ivyo bipfamutima. Harimwo n'abandi bahembwa na Paul Kagame uwo twita Bararuhiga. Ahanini uzosanga kenshi bari mu Rwanda aho bahawe indaro na Bararuhiga kumbure ngo bimufashe gutyoza inzego n'indongozi zacu mu kwerekana ko mu Burundi bicika. Bararuhiga arahokrita akanahemba abatyoza Uburundi. Bararuhiga niwe atuma insoresore yazishiraho imbuga atakindi zigamije atari ukuduza views bareye mu biganiro bashirako batyoza Uburundi n'indongozi. Izo radio zikajaho izuba riva, zigahabwa umurongo n'igihugu c'u Rwanda kugeza naho haremesha ibiganiro kubonesha kure zaho zifatira mu gahanga abakuru b'ibihugu. Bararuhiga abandi akabaha ibikoresho, amayinite abandi akabaha amamega bashira amatelefone atakindi bagamije atari kwambika ibara igihugu kibanyi. Ikinyamakuru c'abenegihugu kiragaruka kibaza kiti mbega intambara General James Kabarebe yatanguje yo kuri izi mbuga izoherera hehe? Ubwo iyo bene Bararuhiga babonye bacafye umukuru w'igihugu mu bushirasoni, ubwo birabanezera. Ubwo wo harabika ifoto ya Barukwege na Kabarebe ko tuzi bafise abana bakuze, babonye izo foto vyo bahimbara bavuga bati raba umugabo w'ingabo bamucafye nk'imburu canke nk'izombi. Mbe mu nyandiko ubwo nta limite zikwiye kubaho, patency akavuze umwongereza. Ikinyamakuru Isomo kirabazwa n'abantu muzinduka mukagorobeza mwiyaburisha ivyanditswe na Pacifique Ninahazwe na King Umurundi, aho bigaragara ko bafise ibifobagane bibaha insaku ngo n'amakuru. Bigenda gute guhendwa n'umuntu atazi i Bujumbura amabanki arenga 2 aherutse kuza, mugahendwa n'umuntu atazi banki nkuru isigaye iduha amashinwa, mugahendwa n'abatazi ko igisagara cagutse. Ibaze ukemera ibivugwa n'umuntu atazi quartier Miroir, Nyabugete, atazi ko amatara ubu atagicika, ntamenye ko Nkengabusoro hari viabilize. Uwo Chimamanda umukozi Bararuhiga kumviriza ivyo avuga ntaho bitaniye no guhemukira igihugu. Nubwo bafashwe mu mugongo na leta y'u Rwanda irongowe na Paul Kagame alias Bararuhiga, ivyo bakora vyose ubu vyabaye impfagusa kuko abarundi n'amakungu barabahinyuye. Ubu barazi ukuri kutabesha kandi ntibakijuragirika. Kuri abo nabo bategura amaspace kugira babandanye uwo mugambi ugayitse, birirwa bakaraba baravuga ya muhe, twamenyesha ko iyo nzira idashika, kibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona.